dufise amakuru ya CHRIS NDIKUMANA, twe dufise amakuru ya kanguka. Ari bitage ikintu kitaturyoheye cabaye, hari abantu bashika 8 bapfuye. Iyo ikinyoma kirimo kigendagenda ntikivuguruzwe citwa ukuri, nko kubona abantu bitwa ngo n'abakozi b'Imana akagwanya ibikorwa vya mpemu yera. Abona abakozi b'Imana bwoko ki? Bakorera nde? Nimba mutemera CHRIS NDIKUMANA, nimwemere ibikorwa vyiwe. Islam haraciye imyaka 2 imaka, abantu 1300 baracikana kubera izuba ryinshi. Vyanse ko nigumizamo ibiri muri jewe bigomba gusohoka. Iyo mana ni nziza, iyo mana ni nziza, iyo mana ni nziza, ni nziza, ni nziza. Izina rya CHRIS NDIKUMANA nuko murikunda, nuko ribafasha ama business zanyu mukaronka ama views. Twarabonye ibirenze ubwenge bwacu. Abantu bamenya Kristo, abandi barabohoka, abandi barakira ingwara. Entertainment. Shalom shalom, amahoro y'Imana abane namwe. Nitwa Kakabone. Uyu munsi daire ndi muhira mvuye ku kazi, nakoze ijoro, ariko vyanse ko ngumiza muri ibintu biri mu nigumizamo ibiri muri jewe bigomba gusohoka mbere yo kundyama, bigomba gusohoka. Imbere yuko reka nintroduise akantu gatuma ninjira mu byo shaka kuvuga. Iyo mana ni nziza, iyo mana ni nziza, iyo mana ni nziza, ni nziza, ni nziza. Umve, izina rya CHRIS NDIKUMANA nuko murikunda, nuko ribafasha ama business zanyu mukaronka ama views. Uyu munsi ngoma mvugane n'abantu batatu, abaporo muze kumbabarira, ntabwo ari abakizwa, abaporoto. Ndavugana n'abakatolika, mvugane n'abayisilamu. Okay, kanguka Bujumbura yarabaye. Twari twirindiriye igihe kirekire, igishika cinshi. Ivyo twari twiteze, twarabonye ibirenze ubwenge bwacu, kuko Imana yari igaragaje mu buryo budasanzwe. Abantu bamenya Kristo ku rundi rwego, abandi barabohoka, abandi barakira ingwara. Ibitangaza bidasanzwe birahaba. Ariko ari bitage ikintu kitaturyoheye cabaye, aho hari abantu bashika 8 bapfuye. Ico kintu caratubabaje tucumvise, kandi nkaba mboneyeho n'akanya ko guhoza imiryango yabuze. Tuzi ko aragahinda n'umubabaro kubura wawe utagwaje. Ariko iyo ikinyoma kirimo kigendagenda ntikivuguruzwe
citwa ukuri. Niyo mpamvu tugomba kuvuga, turavuga, tugomba kuvuga. Reka mbere ku baporoto, nko kubona abantu bitwa ngo n'abakozi b'Imana, abakozi b'Imana bakagwanya ibikorwa vya mpwemu yera. Abo n'abakozi b'Imana bwoko ki? Bakorera nde? Okay, ikimenyane Chris Ndikumana, ikimenyane sinzi, murambabarira kumbure. Nimba mutemera Chris Ndikumana, nimwemere ibikorwa vyiwe uko Imana imukoresha. Baporoto mwe ntimushobora kwanka imirimo yako Imana yakoresha kuri Renard Bonke. Nimba mutemera Chris Ndikumana, nimwemere Renard Bonke, muce mutubwira bo muri. Mu 1999 muri Nigeria, Renard Bonke yarafise igikorane, ivyo murabizi. Abantu 19 barapfa, abandi barakomereka kubera imisunikano, ubwinshi bw'abantu. Ngwaho nimutubwire, ngo mudusigurire, mutubwire ivyo ari vyo. Tubwire ivy'abo bantu 19 bapfuye. Iyo muriko muravuga amakuru, havuga yose, mubandanye, nimuhagarikire ngaho gusa. Katolika, Benedicto wa 16 hari muri Angola kuri stade y'i Rwanda. Ntabwo ari kera, ni mbere yuko Benedicto yitaba Imana. Abantu babiri barapfa kuri stade, ku urugi rwa stade bariko barasunikana, umugabo n'umugore barapfa kubera ubwinshi bw'abantu, imisunikano. Ingo mudusigurire, ingo mutubwire ivyo ari vyo, mutubwire impamvu bapfuye abo bantu. Eka nje ku Bayisilamu, sishaka kuvuga ibintu vyinshi, ntabwo singena mvuga ibintu vyinshi ngo bimariki, ngo mubitahure, ngo ndabemeze mwebwe ndabemeze jewe. Islam nimunyibutse muri 2024 mu 2024 haraciye imyaka 2 imaka hari akorana isinzi ry'abantu bavuye mu mihingo itandukanye yo kwisi. Abantu 1300 baracikana kubera izuba ryinshi. Uruzuba tuzi ko ari uruzuba, nivyo jewe nzi. Abayisilamu nimuze rero mwege mutange ni version, tuzi ko ari uruzuba. Ngo mutubwire icyatumye abantu 1300 bapfa, ngo muvuge. Umwe nababwira ikintu kimwe, iyo muriko muratunga gatoke, mumenye yuko hariho izindi zitatu zibaraba, kandi izo zindi ni inkota. Twe turafise amakuru ya kanguka, dufise amakuru ya Chris Ndikumana, umukozi w'Imana. Abantu barakira, abantu batavyara baronka abana kubera amasengesho bakorera muri kanguka, uko Imana iriko irakoresha umukozi wayo. Abantu barabohoka, abantu baramenya Kristo mu rundi rwego rudasanzwe, bakamenya Kristo mu buryo bukomeye cyane. Twe dufise amakuru ya kanguka, abafise abagwayi ba sida, kanseri barakira. Ayo no makuru dufise. Namwe mubandanye muvuge, mwongere muvuge, mukomeze muvuga, muzokwimbura. Ciao. Iyo mana
Ego Entertainment.